abo bana tumaze kuvyumva ahubwo twaraguye mu mazi turagira ubwoba bwinshi cane kubera ari se wabo kuko nta n'ukuntu twari kuronka tubakankamira kuko tubakankamiye cane twari kuhava dusanga bagize izindi ngorane. Tukiri aho nyene ntaguciriyemwo uvuze ngo tubakankamiye cane ni ukuvuga hariho ahantu mwabakankamiye? Oyaye oya vyemere ntaco mama turiko turaganira kugira ngo dufashanye tubitorere umuti tumenye kuko reka nkubwire mama ivyo vyabaye kuri mwebwe ntibihereye kuri mwebwe biranababaje ntibinahereje kuri mwebwe ni ukuvuga ngo ejo birashobora kuzosubira nimba rero turiko turavugira ahabona turiko turavugira aheru ni ukugira ngo dufashanye ukuntu twoba muri ico kibazo mu gihe kiramutse kiba sivyo uko ni vya bindi mwene wacu yavuze avuga ati abana tubagira abagenzi ni ukuvuga niba ico cago ni icago kandi nawe arababaye camubayeko bikakunanira kumugira umugenzi ahubwo ugaca umukarira ejo niyagira ikindi cago ntazosubira kubwira ikintu na kimwe nako kantu nagomba ngo ducishemo. Bakunzi ba Axia iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima ni mama Nyishu muriko murumva n'atari karaboneka uno musi rero mama Nyishu yavuye i Bujumbura ari mu ntara ya Bubanza komine Musigati ku mutumba Bikenga Bukinga murambabarira agacimbiri gitonganyikwa najanye n'umushitsi kuri Axia umushitsi tuzovugana ibintu vyinshi kandi bikomeye mugabo uno munsi nta binini tumuvugako gusa turamuha kaze aramutse abanywanyi bacu ama icyatumye ariwe twafatanye urwo rugendo tuzokibamenyesha vuba gira iteka karibu madame. Murakoze cyane nitwa madame Agakiza Florine nkaba mu gisagara cy'i Bujumbura tukaba twafatanye urugendo na mama Nyishu kugera i Musigati murakoze. Banywanyi bacu bakunzi bacu twagize urugendo ruryoshe kuko twari tugiye mu gikorwa umutima wacu bikunze naho hatari hafi cane hatari mu ngendo tumenyereye ariko vyari ngombwa ngo tuve i Bujumbura dushika aho hantu kubera ko izo nkuru zadukoze ku mutima kandi twibwira yuko n'abandi bantu mwese muriko murazumva muzozumva zishobora kubakora ku mutima hama tukagira ico dukoze mu kibano cacu. Turi kumwe rero n'abamama batatu bandi batari kumwe n'aba wundi twagendana nk'uko mubibona n'abamama b'i Bubanza reka nabo tubakire badusuhuze hama tubabwire icatumye tugendera aba bapfasoni. Reka uwo twagendanye adufashe kugira ngo abo bicaranye baturamutse. Jewe ndashoboye kubaramutsa Yego murakoze kuko mwadufashe mu mugongo hejuru y'ikintu abana bacu bagize ingorane natwe twanezerewe cyane muje kuturaba kuko duca tubona yuko abana mubafise ko urukundo ntangere turabashimiye turabakengurukiye kubona muza Imana ibahezagire amen. Amen. Akazina kanyu? Akazina kanje nitwa Nizigimana Donavira mfise abana batatu. Uwo mwicaranye nawe yoba yitwa nde? Nitwa Nshimirimana Silvana. Nshimirimana Silvana. Nkaba nezerewe yuko mwamaze kuturaba Yego mugashigikira abo bana kuko twari twarabuze abantu bodufasha aho twovyaba bigereje Imana ibahezagire. Je nitwa Kwizerimana Fabiola ndabashimiye cyane rwose yuko mwaje kudukurikirana kudufasha kureba abo bana nuko aho byari bigeze Imana ibahezagire. Nk'uko muvyumva rero bagiye baravuga ku kibazo sinzi ko
Madame Florine yotubwira ico kibazo kugira ngo abafashe mwe muriko muradukurikirana mwumve ico kibazo mu ncamake ico arico. Ego cane, ikibazo aba bavyeyi bahuye naco nuko abana babo bane baba mu kibano kimwe, imiryango yose 3. Umunsi umwe umwana umwe yarahagurutse aravuga yuko ababara mu bihimba vy'irondoka, hama abaremesha kiyago bamubajije bamwegereye aca ababwira umuntu yamugiriye nabi. Bagiye kuraba basanga umuntu wo mu kibano nyene bashobora kuba bafise n'ivyo bapfana. Niho guca babaza n'abandi bana kuko babona n'abandi bana bakunda uyo muntu, bakibaza ni ubucuti bisanzwe, ariko baca basanga nabo nyene barononekaye. Abana b'abakobwa 4, uwukuze afise imyaka 9, uwanyuma afise imyaka 3 muri abo 4. Ego. Urakoze Madame Florine kuduha umuco kuri ico kibazo. None abavyeyi abana mumaze kubimenya mu ncamake mwaciye mwifata gute, mwavyakiriye gute, niki mwakoze? Twebwe turashimye ko muduhaye ijambo, twebwe tumaze kumenya ko abana bononekaye, twarirukanze turagenda kubaremesha kiyago turabe ico bodufasha, kuko hanini abaremesha kiyago bari ku mutumba wacu, niyo twofatwa n'iyindi ngwara kiretse iyo ngwara batwononeye abana turasimba bakatuvura. None twaciye tumaze gushika kwa baremesha kiyago batubatumbika kwa muganga. Tumaze gushika kwa muganga rero niho twaciye tubimenya kandundura yuko abo bana bacu bononewe n'uwo mugabo se wabo. Mwabimenye mumaze kubashikana kwa muganga? None kwa muganga babafashije iki mumaze gushikayo? Kwa muganga niki bakoze? Kwa muganga ikintu badufashije barabapimye, bamaze kudupima ku buryo turya turushe baturungika kugura imiti, hariyo twarose hariyo tutaronse. None ko umvuze ngo barabapimye, babapimye iki? Kubera kwa muganga bapima ibintu vyinshi, mwaramenye ibintu babapimye iki? Babapimye mu gihimba c'irondoka. Urumva aho ngira ngo babapima kugira ngo bababwire yuko vy'ukuri abana bagize ico kibazo. Yego. None kumengo ico gihe iyo ivyo bintu vyabaye mu bisanzwe barapima bagapima mu byo bapima ivyo jewe mperuka barapima hakajamwo no gupima za ngwara zindi nk'umugera wa sida. Hari ico mubizi ko ivyo vyoba vyarabaye kugira ngo vy'ukuri mumenye yuko abo bana bashoboye gukingirwa kubera ko mwari mwamaze gushika kwa muganga? Twebwe tumaze kuja kwa muganga ku buryo badupima batubwira ati abana barononekaye bavamwo n'ibintu bisa n'umuhondo. Twebwe ca twiyumvira umugera ntibawupimye, bapimye iyo babahaye umuti w'ivyo bintu kugira bihagarare. None mwoba mubizi neza ko umugera batawupimye canke nivyo mwibaza? Oya, twebwe twarabibona nta mugera babapimye. Babapimye gusa baraba muri ico gihimba c'irondoka barabe ingene bameze, baca baduha iyo miti hejuru y'ivyo bintu bivayo vy'umuhondo. Twebwe nivyo twabonye baduhaye, batwandikiye tugende kugura iyo miti. Muganga igihe babapima mwari muri kumwe n'abana? Ego twari kumwe. None Gatantine uri hagati y'abo bapfasoni babiri murambabarira amazina yagiye aransiga, ariko ntaco reka tuduge ku kivi. None ko mwari mubizi none mwari mubizi yuko mu bisanzwe iyo umuntu yafashwe ku nguvu, mwari musanzwe mubizi canke mwari mumaze kuvyumva yuko hashobora kubaho kugwara ingwara zimwe zimwe zifatiye mu guhuza ibitsina? Izo ngwara mwaba mumaze kuzumva canke ni jewe ndabivuze jenyene? Turamaze kuzumva. Umva natwe niho twaciye ishakamba kare kugira barako budukurikiranira, kugira turabe ko baba bagwaye mugasingo batakwaye mugahagira atunge ku mutima ko bawicaye mu kibanza. Kuko ubu ni wicaye mu kibanza ko nituze ko bagasingo batakwaye uwo mugera. None mwarasavye kwa muganga murasaba ko babapimira hama biranga? Twebwe bamaze kutubwira batubwiye reka dupime uyu kubera abana ari benshi, nitwasanga atawugwaye n'abandi bazaba batawugwaye. Burya rero bamaze kumupima, burya batubwiye ko baduha inyishu kwa opedi. Opedi ntiyaduhaye inyishu, batubwira ati nimutahe kubera yase gutanga amahera amuciye 20,600.
ariko sinzi biragoye ko tuvyemeza kubera yuko siho twari turi, mugabo mu bisanzwe mu bintu vyategerezwa gukorwa ivyo vyarimwo, kuko iyo umwana yafashwe ku nguvu ukamutwara kwa muganga, ikintu ca mbere tuba dushaka no kumukingira ivyo bindi bigwara, ku bakuze mbere baranabakingira imbanyi ishobora kuva muri ico kintu kiba cabaye, muri ico cago niko jewe nobivuga. Rero biragoye, ngira ngo nitwaronka umwanya, nitwaronka ubushobozi tuzobandanya vyimbitse turabe ko mbega mwabatwaye kwa muganga hehe? Ni Musigati niho mwabatwaye. Kuri ubu uburyo budukundiye, umwanya ukadukundira, turashobora kuzobaza, kuko urumva mwebwe murashobora no kutamenya ivyabaye, ugasanga muganga yabikoze, urabona uba wahababutse, sivyo? Ico kintu iyo kibaye uba wahababutse. Hari n'igihe ivyo muganga muri uwo mwanya akora, wewe utabibona, ukaba wahababutse nk'umuvyeyi, birumvikana. Kuko nk'uko twabibonye ni abana batoyi, abariko baradukurikirana muri hangana ntidushobora kuexposa abana amasanamu yabo ngo tuyazane ngaha, mugabo twebwe twahashitse, abavyeyi batwemereye ko tuganira, ariko n'abana twabiboneye. Rero twibaza ngo niba vy'ukuri ariko bimeze, goba ari uruhombo canke hoba harikiriho ibintu bikenewe, mugabo jewe nagira ngige ko ndabahanura abavyeyi, umuntu arashobora kugenda kwa muganga mu bushake bwiwe, akagenda kwipimisha umugera wa sida. Rero hako umutima wawe woguma uhagaze, wogenda kwa muganga, ko nibaza ko atari kure cane, mwogenda kwa muganga mugasaba mukaganira. Ubu nibaza ngo haraciye amezi 2 niko mwatubwiye, naho ivyo bintu bigoye, si ikintu uyu munsi ubu nyene ngo uca ndakimenyera, ariko ni ikintu ugenda uramenyera buke buke, burya iyo uvunitse uca wiga gucumbagira. Rero ico kintu iyo cabaye uca wiga ingene ubana n'ico kintu. Rero ikintu jewe nobahanura nk'umuntu afisemwo utuntu dukeyi azi, nobahanura ngo mwegere kwa muganga. Muregera kwa muganga, mugende naho bitoba vyabaye muri ubwo buryo, muri uwo mushuhira, basi kugira ngo imitima yanyu itekane nkuko mwabivuze. Muragenda mwegere kwa muganga, mubiture, muganire na muganga, mumubwire impamvu mwari mwaje gupimisha abana, azoheza abiganire, abaganirize, abatekanishe, ababwire nuko bikwiye kugenda kugira ngo mwicare mutekanye, muzi ko abana banyu bakurikiranye, sivyo? None ga Florine, nyene ibiba vyarabaye, hanyuma n'ibintu bimwe bimwe uca usanga umuntu ari limite, sinigeze no kivuga mu Kirundi, afise uko ashoboye n'aho ageza. Waje nk'umumama, ico wumva wohanura aba bamama, ico wumva wobwira aba bamama kugira ngo batekane mu mitima, kugira ngo nabo bumve baremye, coba ari giki? Ni impanuro nk'iwo wohanura abantu muri rusangi kuri ico cago cabaye, impanuro wobatekerera kugira ngo nejo bundi tugerageze kurwanya ayo mabi, mugabo kandi tuzitirire tutaroneka. Murakoze cane. Impanuro nk'umuvyeyi mu bandi bavyeyi noha abandi bavyeyi bashikiwe, bafise abana bashikiwe n'ivyo vyago, ikintu ca mbere ni kuba hafi y'abana babo, kuba hafi y'abana babo, bakabagira n'abagenzi. Bavuye mu dukorwa bakababaza wiriwe gute, kumbure ivyo bintu bishobora kuba vyari bimaze igihe, ariko bakabibona umwe yitakambiye. Rero iyo umuvyeyi avuye mu bikorwa vya misi yose, agashika akaganiriza abana biwe, akababaza ingene biriwe, akababaza aho batembereye, akababaza mwize, mwagiye hehe, mwabonanye, umva hari ukuntu nyene abana umenyereye ubaganiriza, barashika iyo hagize akantu kabaye, habaye akantu gashaje, bavuga yoma vyagenze nuku, barakubwira. Rero iyo ugize abana bawe abagenzi, biragaruka, ibintu ukabimenya kare, bitarononekara, abana batarasinzikara, kuko
ego batarasinzikara, numva ico co kubagira abagenzi, numva ico co kubaba hafi, kubabaza nk'umuvyeyi n'inshingano zacu. Hama ikindi kintu naco ntashobora kudehako nuko twosengera abana bacu. yego Ico ndagihagararako cane kuko ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ubundi ibintu bigaragara biza bivuye mw'isi itagaragara. Rero numva umengo n'ubu wofata abana bawe bakabasengera, bagasengera hamwe mu muryango. Gusenga ni ivy'umumaro, sinzi yuko bari basanzwe basenga, sinzi yuko bemera. Bavyeyi biri gute? Muraronka akanya mugasengera abana, mubikomeze rero navyo n'ibintu bigenda bikabafasha cane kuko Imana ni papa kandi Imana niyo iturera cane. Iyo abana Imana niyo yaduhaye abana bacu. Iyo igihe cose uvuga ngo Mana jewe nshobora kuba kure ariko urandabira abana, kandi ugasanga hariho n'ibintu vyo mu miryango, ugasanga ba sokuruza bacu hariho ibintu bagendeyemwo, ugasanga ni ibintu vy'inzitane biva hariya inyuma, ugasanga na wa muntu arabijabukije, ugasanga bihaye ba bana bacu. Kubera iki? Ntitwabaye maso kugira ngo abo bana tubasengere, kugira ngo duce ya migozi y'akarande iva muri myaka yahera ngo bize bifata abacu, bigaca binjira mu rundi rukurikirane rw'imiryango. Ico nico numva nohagararako cane, nico gishobora kuba coturindira abana bacu, nico gishobora kuba coturindira ingo zacu, kuko birateye agahinda ivyabaye, birateye agahinda. Ni Imana yonyene yo kuza ngo igere mu mitima y'abo bana, bashobore kuba bokura bafise ivyizigiro vy'ejo, kandi birashoboka mu Mana, haracari ivyizigiro ko bakiriho. Nuko nyene bikunda yuko ejo bashobora kuba abantu bakomeye, bashobora kuba abantu bakomeye mu gihugu, bakomeye mu miryango. Rero niyo mpamvu abavyeyi ndabatumirira kuba hafi abana babo, kuba hafi abana babo kugira ngo ivyo bintu ntibize vyongere kuba mu kibano. Kandi abavyeyi n'ukuri bahagurukire rimwe, ego cane, babe maso cane, basengera abana babo, baba bagenzi babo. Ego cane. Ico ni ikintu gikomeye cane, ico kintu Madame Floriane avuze ni ikintu gikomeye. Banywanyi bacu tuzocimbika, tuzogisubira. Floriane wacu hari ukuntu tuzoganira, nibwira ko ico kintu avuze tuzogifatira umwanya, twicaye ngira ngo i Bujumbura turiko turasiganwa n'amasaha, turiko turasiganwa n'ikirere ngo imvura ntihave idusanga musigati, ariko ico kintu turagishize ahantu muri Ntibate, tuzocagura cane tugifatire umwanya. None gabavyeyi, imbere yuko dusezerana nshaka kumenya, tumenyereye mu kibano cacu iyo ingorane zabaye, hari igihe imbere yo guhumuriza uwo mwana wumve ko yababaye, hari igihe usanga wamukubise ngo urasamara, ngo nubona none hariya wagiye gukora kubera iki? None mwebwe muvyakiriye abo bana mubafata gute, mwabakiriye gute? Abo bana tumaze kuvyumva, ahubwo twaraguye mu mazi, turagira ubwoba bwinshi cane ko yari se wabo, kuko nta n'ukuntu twari kuronka tubakankamira, kuko tubakankamiye cane twari kuhava dusanga bagize izindi ngorane. Tukiri aho nyene ntaguciriyemwo, uvuze ngo tubakankamiye cane, ni ukuvuga hariho ahantu mwabakankamiye? Oyaye vyemere ntaco mama, turiko turaganira kugira ngo dufashanye tubitorere umuti, tumenye. Kuko reka nkubwire mama, ivyo vyabaye kuri mwebwe ntibihereye kuri mwebwe, biranababaje ntibinahereje kuri mwebwe, ni ukuvuga ngo ejo birashobora kuzosubira. Nimba rero turiko turavugira ahabona, turiko turavugira aheru, ni ukugira ngo dufashanye ukuntu twoba muri ico kibazo mu gihe kiramutse kiba, sivyo? Uko ni vya bindi mwene wacu yavuze, avuga ati abana tubagira abagenzi. No kuvuga niba ico cago ni icago kandi nawe arababaye, camubayeko bikakunanira kumugira umugenzi, ahubwo ugacumukarira, ejo niyagira ikindi cago ntazosubira kubwira ikintu na kimwe. Nako kantu nagomba ngo ducishemo. None gatantine wewe bimeze gute, wavyakiriye gute? Kuko urumva twagumye tuvugira kuri ruriya ruhande, wewe uratekereje cane, kandi ivyo bica bintera ubwoba, bica binyereka ko mu mutima wawe hoba hari igikomere kinini ya utarakira. Kandi twashatse ngo aho tuvira ngaha
uko twabasanze niko bariko musigara sivyo wowe wavyakiriye gute jewe maze kuvyumva abana n'abaza ati none mwabana mwebwe vyagenze gute kugira ivyo bintu bibi umwana umwe rero uwo onya niyo acambariye ukuntu vyagenze n'ukuntu yamubwiye amubwira ati ngo azomuha amahera 500 gati none wewe ko yabikubwiye gashaka kutaci biki 500 ngo mango vyagenze ukuntu uku je yambariye ukuntu uku gashaka ndabire ngo je ngo yaciye atubuza ngo ntitubivuge none babuza ngo ntimubivuge ntimwari guca mubivuga tukayimenya hakiri kare umuntu akabajana kwa muganga twebwe yaciye ngo atubwira ngo ntitubivuge Nogati rero namwe rero umwana ase kubivuga urabona batonya banyu nibo baciye babivuga musa mwebwe muri bakuru mwabihurana bice bivuga umwana w'imyaka 3 n'amezi wewe w'imyaka ingahe wabihurana wirirwa urabivuga none ngaho ubona ubundi hoho wakoze iki mugabo urazi ko natwe turi abantu bakuze yakubajije uwo mwicaranye ati mbega murasenga sivyo hari gihe natwe shetani aza akadukuyakuya ugasanga wamubikiye ibanga ntibishika sivyo nibishika ugasanga akantu ko kubesha katanguye buhoro kagiye karakura kubera hari ukuntu hari impamvu yagutumye ubesha sivyo rero no mu mwana arashobora kuba atabivuze icambere ashobora kuba yaragutinye akavuga ati ninabivuga sivyo ica kabiri mushaka mutagirana ibiyago kenshi akabura ingena bivuga ica gatatu ca mugasanga yahenzwe n'utwo tuntu agenda arabaha sivyo ugasanga yaragiye aratanga utuntu ko ari umuntu akoze none wowe wumva wavyakiriye gute muri wewe je navyakiriye ko nyene nace mvuga ati ntakunda abana twarabajanye kwa muganga yego tumaze kubajana kwa muganga mugabo umwe mutonya wuyu imiti banyandikiye ntayo naronse kuko rero naciye mbura amahera yo kuyigura uwo rero mutonya rero mu nyuma azaho inyuma y'iyo miti niho yaciye yongera arava ibintu nyene bisa n'umuhonda ncambwira mama muco yongera araza kundeba gati burya reje umwana yagumye asinze karuku nuko niho yaciye yongera araza kundebera burya mama muco cengera arabimfashamo yego ariko none wumva kubona twateye intambwe kuba twarumvise izo nkuru tugatera intambwe tukavye Bujumbura tukaza hari ikintu wumva bigusigiye muri wewe hari ico wumva bigufashije yego birakimfashije neza cyane gose urumva navuze kare ntiyuvunitse uca wiga gucumbagira sivyo nibiryoshe kandi nituje ngo dukureho ibyabaye byarabaye kandi kubababaza nibisanzwe ariko ndagomba ngo musubire mugire ubuzima musubire mwizere Imana mwemere ko Imana ishobora guhanagura bige ibintu byose vyabaye sivyo abana nimuba mubahakato nimubashire ukwabonyene abana baguma ari abana mubanezerererwe abana bakine mubareke babana abana mubaherekeze mu munezero naho vyagenze kujya sivyo ibiba vyarabaye ariko ntaco vyica kuko Imana burya nigira ijambo rya nyuma ku muntu rero wumve ko naho vyabaye utari umuvyeyi w'igicibwa sivyo ivyo mpamvu ndabibaza abashinga naye bari ngaha anya kubera ndazi ko kenshi nk'iyo umwana w'umukobwa atwaye inda ate aca kubwira ngo ni ca gipfu cawe uravye n'abaje kubwira ngo nimumvire mu nzu ngo jana na nyoko ngo nyene ni ikigaba ca nyina sivyo none vyo baba vyarashitse abashinga naye bavyakiriye gute bari hafi mabanta ndabasaba ndababaza niyo mwababeshera bavyakiriye gute abashinga naye banyu vyakiriye uko nyene kubera urumva yari wo mu nzu akaba w'iwabo nyene urumva vyari bitsitaje gusa mugabo yarangaje umutima aho nawe niwereka kwangaza umutima maze kubona ko umwana wawe w'imyaka hafi w'imyaka 2 n'intuze n'amezi 10 kuko niho ivyo bintu vyaburya biwanje je narangaje umutima kuko umutima nariye n'ukuri narangaje gose umugabo nta mutima yakuriye ngo ni kubera mwasangiye umubabaro yawundi aho naca n'urubura nago urumva rero dushima Imana yuko hari ikindi kintu shinga ntahe ari sawa none uwo mwana twoho dufate tibiko biragabanuka bivuga none uwo mwana ibintu bimeze nk'umuhondo none kugira azokire bizogenda gute tuzozifatamwo gute uwo mwana kubisanzwe mwari mukwiye kumusubiza kwivurira erega urumva niko batumusubizayo bakakiki amahera nako atayidukwiye mugano kugerageza sivyo mugabo no kugerageza siko ndashaka ngo mwumve yuko ari ikintu gikenewe cyane ndashaka mwumve yuko ari ubuzima bw'uwo mwana kandi mwumve yuko ni mutamukurikiranye ubu bikiri vyiza ngo bamuvure bikiri vyiza mushobora
gukanguka ngo muje kuzitirira byamaze kuba nabi cane siko nimufate ngo ni kubera yuko yafashwe ku nguvu mufate muti mbega none iyo aba yari ingwara yizanye sivyo ga mama ndabizi turi mu buzima bugoye sivyo turi mu mikoro make kandi ayo mikoro make n'uwo mwicaranye nawe aho hari igihe yo kubitika bikanka ko agenda kwa muganga ivyo no kuvuga ngo turabatahura mugabo ico shaka kubazanako no kumva yuko ari nguvu mutegerezwa gushiramwo nyinshi cane sivyo niba bisaba kuje guca ingero ukaje guca ingero kugira ngo umwana aronke uwo muti siko kuko urumva ivyo bintu biragaruka kuko urumva umuti bamwandikiye ntimwashoboye kuwugura canke nawe murashobora kuba mwaribwiye muti urumva tubiravye reka turindire ariko burya muganga yarinze kwandikira umuti utegerezwa kugira gute kuwugura kuko urumva ndabiravye aba bana uretse babandi harimo abana bari mu myaka bakivugwa ku buntu sivyo none icabuze n'uwo muti siko rero ivyo birabaho ngaha mu Musigati birabaho i Bujumbura muganga arakuvura mugabo akakwandikira umuti mu gihe iryo vuriro wagiyeko usanga uwo muti atawuhari bikaba ngombwa ngo ugende kuwurondera ico jewe nshaka ko wumva mama urakomeye uri umumama akomeye gifise utugufu sivyo naho vyoba ngombwa kuja guca ingero kugira ngo umwana wawe ejo aronke kazoza biragusaba kugenda guca ingero siko ntugume wicaye ntugumureze amaboko ngo none ko batamfashije none ko banaka wumve yuko ari ubuzima bw'umwana wawe ari kazoza k'umwana wawe kandi ko niyo itaza kuba iyo nkuru uwo mwana akagwara wari gutegerezwa kumujana kwa muganga rero ivyo bintu igituma biza nuko umuti babandikiye atashoboye kuwuronka umwana ni ukuvuga ngo rero yaba yarawuronse umusubizemo ugati muga wa muti wampaye ntiwamfashije muganga akamenya uwundi aguhindurira rero shaka tuve ngaha twumvikanye kandi mubinyemereye naho vyoba ngombwa ngo uje guca ingero wumve ko woyica kubw'ubuzima bw'umwana iyumvire twebwe icyadutumye tugira iyo mpungenge n'ayo marangamutima twavuga oya turabavyeyi reka tugende kuraba vy'ukuri abo bana bameze gute vyagenze gute sivyo ndagomba rero ngo mwumve yuko ni ngombwa ni nkenerwa ari igihe umuvyeyi avuga ati oya mva umwana wanje yarakiri mu mwanya wo kuvuga ku buntu cyangwa ugatwarwa n'agashavu ukavuga ati uwamwononye arahari twaramufashe nagura iyo miti mugabo urumva uwamwononye ari mu gasho none aragugurira imiti ari mu gasho kandi ari mu gasho wewe nawe uri kurarira ubuzima bw'umwana umwana wawe aracari muto kandi arakeneye kubaho sivyo ni ukuvuga ngo rero ndagomba wumve yuko ni gushiramo akabaraga ejo canke igihe ejo urashobora kuronka umuntu agufasha akaguterera akaguha ico gihumbi akaguha ivyo bihumbi 2 mugabo nagomba wumve ngo amazi masaba azi imvura ihise sivyo gama uwo muntu yo gufatira ukuboko ku buzima bw'umwana wawe ni wowe ubwa mbere ubwirizwa kumva ko utegerezwa gufata uko kuboko k'ubuzima bw'umwana wawe kuko naho norandagira impuhwe gute sinogirira impuhwe c'uwo wakuye mu nda kugusumba wewe sivyo rero wishiremo yuko ari nk'ingwara nk'iyindi kandi wumve yuko ivuwe kare umwana agakurikiranwa kare bifasha kwagira ubuzima bwiza wumve yuko niwateba ukumva umengo nibisanzwe kubera yuko ari gatamusonga agira ivyo bintu bikaza atamusonga ari karaniha ntashubuhe ukumva umengo ni ibintu bisanzwe mugabe ejo bikazohava bibamwo ibintu bikomeye cane sivyo ndagomba ngo duheraho wumva yuko umuntu wo gutera intambwe ya mbere ni wewe ikindi kintu nagomba nongere ko nk'uko bivuze neza umuvyeyi urahari nk'umwana ntacyo utokora ku mwana wabyaye ni wowe uzi ingene aruhisha ni wewe nyene ubuzi ibintu byinshi hama n'ikindi kintu turafise n'umuvyeyi turafise Imana kuya nabwe none mbe muratsenga ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ntidushobora kubaho nk'abatagira ivyizigiro nizera yuko inyuma y'ikiganiro na mama nyishu twogira umwanya tugasenga Imana tugahamagara Imana yo mw'ijuru yaravuze ngo nimuze mwese murushe ngo kandi muremerewe ngo mbaruhure je rero ivyo numva ndavyizera yuko nejo umva abana bashobora kuja kwa muganga bakavugwa kuko inzira z'Imana ni nyinshi cane ego kandi ndavyizeye ko bizogenda neza hamwe n'Imana bizogenda neza abana bazovugwa kandi bakurikirana baracari vyizigiro cyane
Yego bavyeyi beza turabashimiye rero mwumvise ko twebwe twisunga Imana twizera Imana kandi twishimikiza Imana tuzi ko ishoboye byose kandi burya reka nkubwire naho kiba ari ikintu kiba Imana yakibonye wowe upfe kuyizera gusa uyihamagara uvuga ati mbega mukama nibi navyo wabibonye nibi navyo uravyemeye ko biba ku mwana wanje none ga mukama ko bizi amikoro yanje umuhamagare ni dawe wa twese umuhamagare arakwitaba kandi abigenze neza turabashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya mwemeye kutuganiriza mwemeye kubana natwe kandi kubera ko mwemeye gutera kamo n'abandi bakavyumva ariko imbere yuko dutandukana nagira ndababaze mwebwe vyabaye ko mwarabonye ingene babakiriye mwarabonye ingene babafashije ni iki musaba nta kintu wumva wosaba nta kintu wumva wavuga ati jewe ibi vyarambaye ko sinipfuza kundi muntu vyomubako uravye mu kibano ingene vyaroshe canke vyaragumye uravye kwa muganga canke uravye mu ntwaro nta kintu mwumva mufise mwosaba mukavuga muti twebwe ko ivyo bintu vyatubaye ko twumva twasaba iki twipfuza canke iki twarakibuze mugabo cari kugenda uko nta kintu mwumva mwosaba twebwe icyo twosaba twosaba yuko nko mu kibano kuko ni iteribi no ku mutumba ntabwo bisa neza yego abantu bose ngashaka mpore mama bakunzi ba Axia muratwihanganira murazi ko ni ibintu bitoroshe ni ibintu bigoye ku muvyeyi iki nico natwe cyatumye duhaguruka hariho abantu batishira mu kibanza c'uwo muvyeyi ngo bumve ingene bimeze jewe nagomba mpamagarire abantu bo mu kibano kumva ko abo bantu si bicibwa abo bantu suko batazi kurera abo bantu suko bihamagariye ibyago ariko ibyago byarabajeko mugane wo mu kirundi ngo ubworo buraza utabuhamagaye kandi bukakuzako rero murumva ico yasavye yavuze ngo mwosenga cane nukuri tugerageze gusenga kubera yuko birateye ubwoba na cane cane ko uwo muntu yabafashe ari umuntu akuze cane kandi ari umuntu tugiye kubiraba wo mu maraso rero ntibiba vyoroshe ntibiba bisanzwe ariko reka dusenga Imana buhoro buhoro izodufasha mwihangane bavyeyi mwihangane mwijuru turafise Imana kandi ni data wa twese naye babwiye kandi iradukunda kandi izogenda ibasomora izogenda ibahoza izogenda ibazanira abantu babahoza abantu babatahura iyo ivyago bikujeko hariho abatagutahura n'ivyo n'inshuti zikakuvako nico gituma abaje n'abashinga naye babifashemwo gute n'abashinga naye banyu bari gushobora kubamijura akavuga ati ivyo nibishoboka nimwe musamara ariko rero wumve ko woshima Imana basi ko umushinga naye wawe yakubaye hafi sivyo hanyuma musenge mwizera Imana muyirindire mwihanganye izobigenza neza izirarungika abantu bashaka kugutahura iyo uri kumwe n'umuntu agutahura birafasha biraruhura umutima rero ntuheranwe n'amaganya ntuheranwe n'umubabaro ntuheranwe n'amagorwa mama ufise umwana mwiza n'umukobwa mwiza nk'abandi bakobwa bose kandi imbere yiwe harahari imbere yiwe ntihahagarariye kuri ivyo vyabaye ntusubire kwijirirwa naho bitoroshe ariko wumve ngo imbere harahari rero Imana ibadufashirize ibagumbira tudashobora kugera ihagere kandi ibaha ibikenewe ibaha imiti ibahe vyangombwa ibaremeshe basubize n'amahoro n'umunezero byo mu mutima murakoze cyane banywanyi ba Axia turacari musigati turacari bikinga twabanje kugira ikiganiro n'abamama kubera ko abamama nibo baba hafi y'abana b'abakobwa ariko turashaka kugirana ikiganiro n'abavyeyi b'abapapa tugirana ikiganiro n'abasahirizi mu bijanye n'amagara y'abantu nibaza ngo bo twibwira duhereye kuri urya mu mama ari hajya hirya akaramutsa abanywanyi akanatwibwira uwo ari we sanzwe twayirankunda Anita abasanzwe ku mutumba cyangwa ndi mukanguramahoro kandi nkaba mama muco none tukiri ngaho mama muco mu bisanzwe ajejwe iki mama muco ajejwe abana gukira abana bafise ingaburo nka mu mubiri abana baba bafise umubiri mubi nyene ukabahaka tukabigisha nyene bafite ivyamwe nyene bafungura none ubona bikorohera oya birangora kubera
uburyo bwo buragoye birangora kuronka ivyo harya biramutse baje byo kubagaburira biraza birangora bikugora kubera ni mwene ivyahe vyo kubagaburira ndakishi tubagaburira ivyamwa n'indya zirimwo irya migwi itatu ntanganguvu na ndemamubiri na nsanganyangaburo kawe je nkaho mperereye mbona hariho ibigori mbona hariho ibiharage barembeye nimba ndiko ndaraba neza erega nivyo nyene nivyo yumva nashatse kukivuga ko degana naho atari cyo catuzanye mugabo gufungura neza kenshi abavyeyi baravyihendako ugasanga n'abana babagwaranye kwashi canke yindi ngwara yo kubazingamika kubera kutamenya ariko gufungura neza ni ibinyene twirimira kubera yuko umwe niyarya inyama je nanje nkarya ibiharage ivyo akura mu nyama nanje ndabikura mu biharage sivyo rero nukuza murabafasha mubigisha gukura muri ibinyene bikeyi twirimira no mu vyamwa vy'iwacu ivoka ibinyene biri ngaha hafi sivyo none ego reka tubandanye na mushinga ntaye iruhande yawe murakoze cyane jewe nanje ndumenyesha kiyago nkaba nitwa Ndarusanze Tade nkaba ndamazemo nk'imyaka ishika 20 yego hanyuma jewe mu bisanzwe iyo habaye ikibazo kijanye n'amagara y'abantu ku mutumba baranyitura nkabumviriza nkabafasha mu vyo nshikako ivyo ntashoboye ndabunganira nkabarondeka kw'ivuriro yego kw'ivuriro bakabafasha nk'ico kibazo c'aba bamama n'abavyeyi baba bana gishika hari kampanye y'urucanco rero barakimenyesheje nko mu masaha ya 11 z'umugoroba cenda baha reference rugya rupapuro rwo kujana kwa muganga mama mucara baherekeza kubera nariko ndatanga raporo nariko ndekira icegeranyo ca raporo y'icandaga ry'abana arabaherekeza amaze kugera niho vyaciye bishika abagezeyo abandi bana bacongera bavyirako nawe nyene yabakoreye we acarongera arantelefona arambwira ati mubabe hagufi nabo nyene turaza kuvyakirana ngo babaye bane yego none tukiri ngaho mwebwe mwumva munezererewe n'ingene abo bana bafashwe mu gihe ivyo bintu bishitse ukuntu mubafasha ukuntu bafatwa ukuntu nabo bafashwa mwumva mubinezererewe mwumva vyuzuye nta muvyeyi atari mu mutima yoza avuga ngo tuvyo munezera oya simvuze ko mwonezerererwa nibiba vyabaye oya mvuze nti iyo mwebwe iyo bishitse ukuntu bakigwa kw'ivuriro canke kwa muganga aho mubarungiza canke ubufasha baronka canke ingene inzego z'intwaro zibafasha mwumva vyuzuye canke hari ikintu mwosaba mu bisanzwe tumaze kubashikanaho abaganga barabakiriye babakira neza barabandikira imiti mugabo kubera ibibazo vy'imiti itahari kw'ivuriro nivyo vyaciye bitera biremera abo bavyeyi kuko nabo bari bafise umutima udatekanye bakabona baciye batumwa kuza kwigurira imiti bazi ko kumbure ivuriro canke ubutegetsi bushobora kubafata mu mugongo bukabagurira iyo miti vyihuta ntawovuga ngo vyabaye ibintu bakiriwe neza kumva zuko none mbega ntaguciriyemwo ubundi turumva hariho erega aba bantu bafashwe ku nguvu ubundi hariho ibigo vyashinzwe kubakira aha mu karere ka Bubanza ico kigo ntikibaho nibaza ko naho coba kihari ntabwo babarungitse kirahari mugabo mugabo coba kihari ngaho i Bubanza ego coba kihari kuko bamaze gushikwa n'ivyo vyago hari umumama araho yitwa Liberate yaciye abanuka ku mama yitwa Analisa mu Bubanza je ndibaza boko bahazi ariko murumva yuko murakwiye kubazanya kuko umwebwe nimwe mubafasha sivyo ni mwebwe muri imbere murakwiye kubaza mu ndongozi mukumva neza ko vy'ukuri ico kigo kibafasha ko coba kiriho canke coba kitariho sivyo kugira ngo mubafashe vyimbitse mubafashe vyiza mushinga naye yambwiye ngo aca baha reference urumva mu bisanzwe nk'aba baba bakwiye guca barungikwa muri ico kigo kugira ngo ico kigo kibafashe vyimbitse gikore ico cyategerezwa gukora vyose sivyo niba ico kigo naho kitahari mugerageze kugira ngo mwumve yuko mutododora kugira ngo ikigo kimeze nk'ico kihabe kugira ngo kize kirafasha kuko ivyo bintu naho tutabivuga burya birahari ariko kuba tutamwitaho kukibaza
izo ngorane ntizakunda gushika. ni irya mbere muvyumvise kuri uyu mutumbi wanyu. None kubera ko ari irya mbere muvyumvise mwibaza ko ari irya mbere bibaye canke vyaraba ntimubimenye? Vyaraba. None ingingo mufashe ni yahe? Abo bishika bakareka no kubitubwira. Noba nararaje umwana wanje. Ubivuze neza. None ga mushingana canke mama muco ndakwibariza. Wowe wumva atari vya bindi umwana ashobora ubuzima bukazononekara kubera ko utinya ngo nanka kumumara amazi? Ubumugiriye nabi. None mwebwe ni igahe hangiro ni igiki muvuye ngaha mwiyemeje? Mumva mugiye guhindura iki mu mibereho mu byo mwigisha abanyagihugu kugira ngo ivyo bintu tureke kuguma tubinumye kuko naho tubinuma biratwica biratuboza sivyo? Umwana arashobora kuba byamushikiye no munsi ejo bigasubira ejo bigasubira umwana wawe akazokura yononwa wowe kibaza ngo ufise umwana kumbe karabaye sivyo? Rero nibwira ngo ko twagize Imana tukabasanga ngaha tukabatombora ndabasavye jewe nukuri ndaciye bugufi cane ndabinginze mugende mu kibano mugende mu banshuti mugende mu bagenzi uko bizobabaza uzoshobora kumva no mu muryango no mu nzi wawe bishobora gushika ntubimenye umva bitabibabaje cyane. Rero njyewe ndabasavye ndababwiye ngo mugende mugire muvyigishe abantu muvugane n'abantu mu kibano mugabo kandi mumenye ngo ivyo bintu bibaho nimba mutabara muvyumva ku mutumba suko bitabaho birabaho ariko abantu bakagira gute bakaceceka ariko iryo si banga ryo kunuma ni ibintu umwana yafashwe ku nguvu n'umuntu akuze afashwe ku nguvu vyoba vyiza anyarukanywe kwa muganga hariho n'amasaha bavuga kugira ngo bashobore kugira gute kumukingira siko bashobore kumukingira sivyo none rero nukuri je ndabibasavye nciye bugufi kugira ngo mugende muhimirize mubwire abantu mubabwire ko ivyo bintu birabaho kandi ntavyo kwararaza urikura mufasha gukiza ubuzima nimwa mwubahuka kuza muravyigisha nimwubahuka kuza murabivuga murashobora gutangara mwumva umutumba wararangiye kandi mutari mubizi ni nk'uko nababwiye hari ingwara z'ivyaduka hari ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka biciye mu guhuza ibitsina no mu bihu bikomeretsanya uwo muntu ashobora kuba ari umwe akazorangiza umutumba wose urumva rero nta uhisha umwotsi inzira ikirasha burya birahari mwubahuke mubivuge ntibiteye isoni nibisanzwe ariko tubivuge dusemerere kugira ngo n'ababijejwe baturondere n'ivyo bigo bitwakira sivyo none murabone no muri kure kugira ngo uzove ngaha ni Bujumbura ni impinga ndende rero nta kundi kuntu mwe muri bushobore mukoresha uko mushoboye kugira ngo mugerageze kuza murabivuga mugerageze kuza muravyigisha mwe muraja amaseminere ndabiti musemerere rero mushike kure sivyo rero bavyeyi bapapa b'abana mwanya watujanye muratwihanganira ariko igituma jewe nabasavye ngo mwebwe tuganire vyashitse ku muntu w'umugabo nkamwe sivyo naho bitaryoshe reka tubivuge gutyo sivyo none ni muramutse rero abanywanyi hanyuma muce mutubwira ico mwebwe mwumva muhanuye abapapa nkamwe abagabo nkamwe nahato bari umupapa umuntu w'umushinga nta Yesu nashimwe jewe sindabingo nuko vyo byarabaye ku mwana wanje cyangwa naje wenda umupapa ndafise naje ico no kubaha jewe ni kuri byarashitse abikorera umwana wanje mugabo jewe niyo byagenze uko Imana yonyene nikwiye guhabwa icubahiro yoyo yatumye tunabimenya kuko iyo atabimana he twari kubimenya umva ko hari kumenya kare kugira ngo abana bavuke abandi bariko barononeka jewe rero ico no hanura abandi bapapa barabona iyo ibintu biriko biratugeze no bahanura ibintu nko kwishira mu ivyo bintu by'izo ngeso yuko twobireka kuko si byiza cyane kuko najewe ndabimenye umunsi wa mwana bimbwira je yahise abimbwira ariko umugoroba cyavuga ati tiwamati wewe urakomeye arabisubiramo nyene burya abisubiyemo hanaciye mbwa ati mugabo rero uwo mwana ibintu nk'ibi yobyigumikamo burya nshanza kuhiga mama muco tindakimubwire numva icyo dufashamo burya cyasanga mama muco ntawe hari burya n'ubundi twari kumenye n'umugenzi we wanje cyavuga ati siwe wenyene ntacyo reka ko atawe hari reka tugende
none aceshikira uyu nyene umuremesha kiyaga wacu ndayimubwira cyangwa ati je ivyo bintu mugabo je ntavyo nshoboye yuko nuri abo bana je niho yaciye telefone ubu ari musigati cyangwa ati je ndi musigati kandi sindavuga kuko bwari bwije dufate hari nko mu masaha moya je ncavuga ati nta kundi wacavuga we mugende muhira mutahe ameje mu gatondo naho muzinduke mwumva ico twabafashamo. None ukivyumva wewe ntiwumvise umengo muri wewe uwo muntu hari ico wokora kugira ngo nawe wihanire? Mana je naciye mvuga ati nukuri hamwe nosanga ari ivyo akaba yarubahutse umwana wiwe akakora ibintu nk'ivyo je sinumva iyo vyogarukira. Burya rero niho mbega uvuze umwana wiwe abariko baradukurikirana kugira ngo bumve ivyo ari vyo mupfana iki n'uwo muntu yabikoze? Mwene wacu n'umwana wa data wacu. Yego. Naciye mvuga ati ko yuri y'umwana wiwe nkazosanga nivyo nukuri ati n'Imana ntiyo mubabarira yo mwijuru. Imana yo mubabarira. Ntiyo mubabarira niko jewe niyumva nivyo niyumviye ku mutima wawe. Ariko Imana yo mubabarira mu gihe yogira umutima wo guca bugufi no gushaka gusaba ikigongwe. Imana yacu n'umuvyeyi nyene imbabazi. Ariko bivana n'umutima uba uri muri we wo gushaka kwakira izo mbabazi. Sivyo? Kandi nawe no gusaba ngo umubabarire. Kajewe nukuri. Umubabarire kugira ngo bikunde nawe Imana ikubabarire ko nawe yari utuntu nawe Imana igende irirengagiza. Urumva naho yakubabaje. Natwe Imana hari igihe tuyibabaza ariko ikatubabarira. Jambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu niyagutsitara ko kangahe uramurekurira ku munsi kangahe mwicurondwi kugwizana naho nyene ngo murekurire sivyo? Rero urumva natwe nivyo bidusaba naho bigoye sivyo? Reka tubaze uyu wundi uhanuye iki abandi ba papa wo babwira iki? Murakoze. Icyo nohanura abandi ba papa nk'ivyo bintu kurumva ryo n'ibara ribi byabaye abo bana nkumva yari data wacu ibyo ntitwari dusanzwe tubizi ko ivyo bintu babikora kuko twabona abo bana baguma batembererayo haje nko ku munsi w'isoko ashahita bahamagara yasanga batonze aha mu kumukurikira agenda akabatuma kuvoma hamwe nkabona bazanye amafaranga 500 ngo bahaye amabenye twese twama twibaza ati ko n'urukundo ati kubera nyene basa nkabiyo. Yego. None uhanuye iki? Uhanuye ko abandi ba papa nkawe abandi bashinga ntawe ubumva bahanuye bahanura bashaka ivyo bintu bakavyihanganira bakabira ibyo niba. None mu mutima iwanyu mwumva nk'ubunya mwoza mwumva nk'umunsi umwe baramurekuye kurumva ubunya arafunzwe mwovyakira gute? Twebwe ko twovyakira no umva twovyakira uko nyene kuko ntaco twohindura koko twe ntituri Imana kandi ntiturumva twe turi abantu bato ni mugabo basi naho utari Imana wewe wumva igihano cari kimubereye ari nk'icara? Jewe igihano cari kimubereye mu bisanzwe je nta rubanza nka jewe novuga ngo nogwicira gwiwe urase bisanzwe igihano kimubereye twe nkuko twamye tubivuga nyene nkuko twariko turi mu Nyamirama imusigara ubutungane bukwiye gukora bakamucira urubanza hamagahanwa n'amategeko. Ivyo nivyo nashaka kuvuga neza. Urumva ikica abarundi twicwa n'uburyarya bavuga ati nahanwe kugira ngo abe n'akarorero n'abandi ntibaze basubire. Sivyo bavuga. Ikindi no kongera ko twebwe yararahiye ati twe nta kintu azodusaba nta mbabazi azodusaba. Urumva natwe ntitwoce dufata turiko turamurekurira. Mbega aravyemeraho ko ivyo bintu yabikoze? Aravyemera. Yego. Ariko murumva ko iyo muntu akoze ivyo bintu nkuko nawe bivuga ati nimba by'ukuri yaravyubahoze ivyo bintu akaba vyemera nkuko mugenzanje twagendanye yabivuze ntimwumva ko uwo muntu akeneye amasengesho cyane? Aravyemera n'ukuri. Ariko nawe urumva ko agowe mu mutima kuko iryo nishano nta muntu avyemera. Niyo umugabo mufatiye ku muntu w'umukecuru bangana avuga ati je barambeshye sivyo? None urinze ubona rero umuntu w'umugabo yemera ibara nk'iryo ku bana bangana gutyo wumva atabakeneye amasengesho? Gusengerwa nyene nta kindi kiba gisigaye. No gusengerwa ariko kandi tugerageze dusenge twiyumvire tube mukuri duhanurane tubane n'abana tuvyige neza kugira ngo bigende neza. Turabashimiye rero cane ko mwaduhaye uyu mwanya mukaduha n'iki kiganiro. Twizeye yuko hari abandi bantu bigiye gufasha. Twizeye ko hari abandi bantu bizofasha abahora biyumvira nkamwe ngo ku mutumba wacu ntitwari bwavyumve nabo barikanure babe maso sivyo? Kubera ko umusuma utazi ryarazira bigusaba kwa mufyuye amaso sivyo? None murakoze rero gose. Twibaza yuko tuzokomeza dufashanya guhimiriza nico dushoboye
kubwira abantu ni ibintu bibaho, niba ibyo bigo vyaseruka mwumva bivugwa nuko ivyo bibazo biriho, sivyo? Nuko ivyo bibazo biriho. Jewe nakorana n'abantu bakorewe ayo mabi mu 2004, haciye imyaka ingahe wumva? Harura 21 siko? Nukuvuga ivyo bintu rero ntibihereye hano iwanyu, ivyo bintu vyariho. Nukuvuga rero ngo ni ibintu vyo kuganira tukamenya ko biri kugira ngo tumenye ingene tuzitirira. Mwakoze cyane rero kutwakira. Banywanyi, inshuti, bagenzi mudukurikirana kuri Axia, mudufashe kugira ngo akakamo kagere kure, mudufashe kugira ngo ivyo bintu biba bikaguma mu mitima, bikaguma tubinyegeza, kandi imitima iriko irononekara, ubuzima bw'abantu buriko burononekara. Ivyo nivyo twumva twahagurukiye, turashaka kuvuga, turashaka kwigishanya, turashaka guhanurana, turashaka no gushira imiryango yacu, inshuti zacu n'abagenzi mu maboko y'Imana, kugira ngo Imana itubohore, idushoboze iyo myuka mibi, iturekure, kuko murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Rero turabashimiye ingene muzodufasha kugeza kamo kure, ingene muzodufasha guhanurana no gufatana amaboko, naho ubutaha.